benshi mu bakurikiranira hafi ivya politike mu mvugo yabo bati erega burya bipfa kwanka turi abavandimwe. Ibi bakaba bivuga bagendeye ku ifoto iriko irahanwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi nga mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu gihugu c'u Rwanda, aho perezida w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame yariko araramukanya na Prosper Bazombanza icegera ca perezida w'u Burundi i Baku muri Azerbaijan. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nubonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru tuzagaruka kuri byinshi bitandukanye cyane cyane kuyariko aravugwa mu gisata c'imigenderanire y'igihugu c'u Burundi ndetse n'ayandi makungu. N'amakuru tuzagaruka hagati y'umubano uri hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Rwanda, cyane cyane umubano watosekaye kuva mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi 2023. Bati kumbure yaba ari perezida Evariste Ndayishimiye yahuye na perezida Paul Kagame bakaramukanya nk'uku tubona Bazombanza na Kagame banezerewe cyane kuramukanya no kuganira, hari naho ibibazo biri hagati y'ibihugu vyompi vyari gutorerwa umuti. Benshi bati ikibazo nuko Prosper Bazombanza afise igihagararo gito muri leta ya CNDD FDD. Iyi foto ikaba yafatiwe mu gihugu ca Azerbaijan mu nama ya ONU COP29 yiga kwihindagurika ry'ibihe. Ni nyuma rero yaho haheze amezi atari make umubano uri hagati y'igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi usubiye kumera nabi cane. Ibi bikaba vyaragaragaye cyane ho mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka igihugu cy'u Burundi binyujijwe mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bafashe ingingo yo kugara imbibe ibihugu vyompi bihana imbibe zo hasi ku butaka, mu gihe ariko ikirere hagati gihuza ibihugu vyompi cuguruwe. Bisigura ko indege ziva mu Burundi zishika mu gihugu c'u Rwanda atankomye, ndetse n'indege za Rwandair zigashika mu gihugu c'u Burundi atankomye. Gusa abashaka gukoresha imbibe zo hasi, imipaka yo hasi, ivyo bikaba bitemewe. Reka tugaruke gato ku mubano uri hagati y'ibi bihugu vyompi. Ubundi ibintu vyose vyunyutse muri uyu mwaka mu kwezi kwa Nzero, aho hari amajambo adahumuriza menshi yari hagati y'ivyo bihugu vyompi. Kuva mu mpera y'umwaka uheze w'ibihumbi 2023 perezida Ndayishimiye nibwo yatanguye gukoresha amajambo akarishe rimwe na rimwe arimwe ibitutsi ayerekeza ku gihugu c'u Rwanda. Kuva rero habaye igitero cari gitabara mu Gatumba ku rubibi rwa Repubulika y'Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'igihugu c'u Burundi, perezida Ndayishimiye yakoresheje imvugo itamenyerewe hagati y'abakuru b'ibihugu. Mu ijambo risozera umwaka weze w'ibihumbi 2023 perezida Ndayishimiye yavuze ko abategetsi b'u Rwanda batagira ubuntu. Mu kiganiro yahaye urwaruka muri Repubulika y'Intwaro Rusange ya Kongo, perezida Ndayishimiye naho yavuze ko bagiye kubandanya urugamba kugeza abanyagihugu b'u Rwanda abikuyeko intwaro ibagize imfungwa. Mu mateka y'ibi bihugu vyompi ni kenshi vyashitse abatwara ntibumvikane nk'uko tuza kubiraba mu mbere, ariko n'ubwa mbere umukuru wa kimwe muri bino bihugu yarahamagaye icese itembagazwa ry'ubutegetsi bw'ikindi igihugu. Bamwe bati aba boba ari abavukanyi ariko bakebana muti gute? Aho Reverend Ndikuriyo yavuga ko mu mateka y'u Burundi n'u Rwanda vyagiye birashika ko abaho gushamirana, ntiyibeshe cyane, kuko ugiye mu nziranga ivya kahise Musée National du Rwanda i Butare urasanga ingoma yitwa Nango Burundi. Iyo ngoma yibutsa ingwano zagiye ziraba hagati y'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Rwanda mu gihe c'abami. Ni kera kandi ni kenshi u Rwanda ruronse umwami mushasha rwaca rutegwa n'u Burundi, Burundi nabwo buronse umwami mushasha bwaca butegwa n'u Rwanda. Ni mu gihe hariho ibice vyo mu manuko bw'u Rwanda n'ivyo mu buraruko bw'u Burundi vyagiye birakuranwa kuba mu Burundi canke mu Rwanda kubera izo ntambara. Iyo ngoma nayo nyene bivugwa ko yagiye irahinduye igihugu kitahana. Numvise ngo igaze mu Burundi bayita Nanko Rwanda, igeze mu Rwanda bakayita Nango Burundi. Intambara zari zimeze nko gutosorana kw'abavyara bakeneye gupima ubugabo bwabo, ntabwo zaboneka nk'intambara z'abansi. Ababirigi nabo ntako batagize rwose ngo Burundi n'u Rwanda vyikukire bifatanye, ariko abarundi n'abanyarwanda baravyanse bose. Turetse kandi ko abarundi n'abanyarwanda biyumva nk'amahanga biravukana ariko atandukanye, n'intwaro zabo ni kenshi usanga zitabona ibintu co kimwe, kuko n'igihe twikukira Uburundi bwari bufise intwaro itumvikana n'abakoroni, mu gihe mu Rwanda bo bari bafise intwaro yateguwe n'abakoroni.
Tumaze kwikukiranaho rero ni kenshi vyashize abatwara ivyo bihugu baracanamwo, kuko nko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu n'icenda perezida Michel Micombero yaragiye mu Rwanda gusaba perezida Gregoire Kayibanda ko atokwemera ko abatera Uburundi baza bava mu Rwanda. Ivyo vyahuriranye nuko perezida Kayibanda nawe yatinya ko abanyarwanda bahungiye mu Burundi bashobora kumutera. Bose barumvikanye ko atawuzotera Uburundi uwundi avuye muri kimwe muri ivyo bihugu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri ibintu vyarayangaye hagati y'abo bategetsi babiri. Radiyo y'u Rwanda na radiyo y'u Burundi vyahora vyirirwa biratanga amatangazo n'inkuru zo gutukana no kwagirizanya hagati y'ivyo bihugu. Muri ONU no mu muryango w'ubumwe bwa Afurika intumwa z'Uburundi n'iz'u Rwanda zahurira kwagirizanya gusa. Ivyo bintu vyarangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na gatatu aho Gregoire Kayibanda yatembagajwe na General Major Juvenal Habyarimana. Uburundi ni kimwe mu bihugu vya mbere perezida Habyarimana yagendeye, maze be na perezida Micombero barumvikana ituze riragaruka. Aba bompi rero bari banasangiye umugenzi akomeye cyane ariwe perezida Mobutu wa Zaire. Yaza arasukamwo mabisi maze baniyumvira gushinga ishirahamwe CPG rihuza ivyo bihugu bitatu. Mu mwaka kandi w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi n'icenda perezida Jean Baptiste Bagaza agiye mu nama i Kigali mu Rwanda yasanze inyandiko za Paripeutu zimutuka. Ako kanya yaciye ahaguruka aja gufata indege imusubiza i Bujumbura. Nyuma gato perezida Bagaza yatumye ko perezida Habyarimana amumenyesha ko atirukanye abaparipeutu nawe azoca ibigwanisha impunzi z'abanyarwanda bari mu Burundi bagatera u Rwanda. Aha rero Habyarimana avyumvise yaragize ubwoba aca arirukana indongozi za paripeutu zija muri Tanzania. Ico gihe ntavyo gutukana vyabayeho, ikibazo bagejeje mu nzira ya diplomasi. Ni mu gihe kandi mu mpera y'ubutegetsi bwa perezida Bagaza naho habayemo gucanamwo na Zaire ya Mobutu. Bagaza yari yagizwe ko akorana na perezida Gaddafi wa Libya, uwo nawe akaba yari umwansi akomeye cyane wa perezida Mobutu Sese Seko Zabanga w'igihugu ca Zaire, ariyo Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo y'ubu. Mobutu kandi nawe yagizwe ko akorana na Amerika be n'ibihugu vya Buraya y'uburengero, mu gihe Bagaza we yari yegereye cyane ibihugu vyavuga ko bishaka kwiganzura abo Occidentaux. Mobutu na Habyarimana bo bakaba baravuye kandi bakoranira Bagaza mu rwego rwinshi, bakorana n'ibihugu vya Buraya na Eklezia Katolika, birangira perezida Bagaza atembagajwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'indwi. Ariko muri iyo myaka ntavyo gutukana vyigeze bibaho. Imigenderanire ya perezida Habyarimana na perezida Buyoya nayo yarabayemwo agatosi gahoro igihe c'urwimo rwa Ntega Marangara mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'umunani, ariko ntivyakomeye navyo gushika ku vyabaye muri uyu mwaka. Igihe kandi ubutegetsi buhindutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu, abantu bari biteze ko hagiye kubaho kumvikana kudasanzwe hagati ya perezida Ndadaye ndetse na perezida Habyarimana kubera bari basangiye ubwoko. Habyarimana we yari yiteze Ndadaye ko azifata nk'umwana wiwe. Perezida Ndadaye we siko yavyumva, kuko yafata ko hari hagati y'ibihugu hategezwa kwamaho kubahana, imigenderanire ikisunga uko ibihugu bibana nyene, arivyo bita relation d'etat à etat. Melchior Ndadaye yari yarize amashuri mu Rwanda akiri muto. Intwari igwiriyemwo abahutu mu Rwanda n'intwari igwiriyemwo abatutsi mu Burundi yazibona co kimwe. Uyabona ko ari intwaro z'akagwi k'abakuru gacinyiza abanyagihugu batoye. Kubwiwe ikibazo c'Uburundi n'u Rwanda nticari ikibazo c'ubwoko. Habyarimana we yari yarihenze cyane kuri Ndadaye nk'uko abakurikiranira hafi ivyakahise babisigura. Naho rero batigeze batukana, imigenderanire yabo ntiyagenze neza cyane. Habyarimana yariteze ko Ndadaye amushigikira mu ntambara arimwo na FPR, ariko siko vyagenze, kuko perezida Ndadaye we yasavye Habyarimana kubahiriza amasezerano ya Arusha yari yakoranye na FPR. Ivyashavuje cyane Juvenal Habyarimana. Ndadaye kandi yaranakiriye mu Burundi General Paul Kagame yararongoye FPR. Bivuga kandi ko perezida Ndadaye yarashigikiye umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda w'ico gihe Agathe Uwiringiyimana yava mu batavuga rumwe na perezida Habyarimana. Ivyo vyose rero vyarangiye perezida Ndadaye atembagajwe aricwa inyuma y'amezi atansiguro. Murantunge, nyuma y'amezi atansiguro iratangwa ku mpamvu umunsi Ndadaye atembagazwa, umukuru w'iperereza rya Habyarimana yari yaraye muri hoteli Source de Nil i Bujumbura, ni ukuvuga iruhande y'ikirimba ca perezida Ndadaye. Benshi bakavuga ko ntawe uzi ko ivyo bintu bifise ico bipfana. Inyuma rero ya perezida Ndadaye na perezida Ntaryamira
na perezida Habyarimana babonetse bumvikana bidasanzwe, bice birangira bahitanywe n'isanganya mu ndege imwe bavuye Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Ico gihe nta ntureka zavuzwe cyane mu nyuma hagati y'abatwara u Rwanda n'abatwara u Burundi mu biringo vy'imfatakibanza nk'uko kahise nayo ibigaragaza. Reka tugaruke kandi ku mubano wa perezida Paul Kagame ndetse na perezida n'umuhisi perezida Nkurunziza. Mu ntango y'ubutegetsi bwa perezida Nkurunziza, imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda yari myiza cyane. Umukuru wa CNDD-FDD Hussein Rajab yaboneka yegereye abategetsi b'u Rwanda. Birakekwa ko kandi mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2005 CNDD-FDD yoba yararonse intererano ikomeye ivuye haruguru y'Akanyaru, ariko ibintu vyagiye birahinduka gahoro gahoro, na cyane cyane bimaze kunugwanurwa ko abatwara u Burundi bakorana na FDLR. Mu kiringo ca gatatu ca perezida Nkurunziza ibintu vyarayangaye. Ubutegetsi bwa perezida Nkurunziza bwagirije u Rwanda ko rushigikiye ababugwanya, na cyane cyane u Rwanda rumaze kwakira impunzi zirimwo abo ubwo butegetsi bwashaka gupfunga no kwica. Muri ico kiringo nyene kandi FDLR n'iyindi mihari ishaka gufata ubutegetsi mu Rwanda abarinjiye mu kibira barakora ibitero mu Rwanda. U Burundi rero niho bwatangura imvugo ituka icesa abategetsi b'u Rwanda. Mu Burundi hakama imyerekano yiyamiriza u Rwanda. Abanyarwanda batangura guhamwa mu Burundi, bamwe barafatwa barapfungwa, abandi barabugwa irengero. U Burundi bwarugaye imbibe buhana n'u Rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ku rwego mpuzamakungu naho nyene Burundi n'u Rwanda vyabonetse bihanganye kugeza naho uwaserukira u Burundi muri ONU Ambassadeur Robert Shingiro atangaza icese ko ataho nyabwoko ryabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ivyo navyo bikaba biri mu vyashavuje cyane igihugu c'u Rwanda mu gihe ahandi hose mu isi byari vyamaze kwemezwa. Ibintu rero vyahindutse nanone perezida Nkurunziza yitavye Imana atarangije ikiringo ciwe mu mwaka w'ibihumbi 2020. Agahengwe kari kamaze imyaka 3 n'igice. Mu gice ca kabiri tukazobasangiza ivyo Burundi n'u Rwanda vyamariraniye mu myaka 3 n'igice iheze. Kimwe mu bintu biteye ubwoba hagati y'Uburundi n'u Rwanda rero nuko yabatwara ivyo bihugu bacanywe bikomeye vyarangira umwe muri bo avuye ku butegetsi. Hagati ya perezida Micombero na perezida Kayibanda vyarangiye Gregoire atembagajwe. Hagati ya perezida Bagaza na perezida Habyarimana vyarangiye Colonel Jean Baptiste Bagaza atembagajwe. Hagati ya perezida Ndadaye na perezida Habyarimana vyarangiye Melchior Ndadaye yishwe, ndetse hagati ya perezida Kagame na Nkurunziza naho vyarangiye Petero Nkurunziza sandavye mu mwaka w'ibihumbi 2020. Benshi bakavuga ko iyi foto yagaragaye kuri uno munsi ariyo kandi iriko irahanwahanwa cyane perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ari kumwe n'icegera ca perezida w'igihugu cy'u Burundi Prosper Bazombanza bari kumwe. Ibi bishobora gutanga icizere ko mu minsi iri imbere imigenderanire y'ibihugu vyompi ishobora kuza kwifata neza nk'uko ababikurikiranira hafi babisigura bisunze ibiriko biraba muri ino minsi. Tubibutse ko kandi no mu minsi iheze habayeho ukuvugana hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, aho bamwe bagiye baravuga ko aho vyagaragaye ko Olivier Nduhungirehe umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu y'igihugu cy'u Rwanda nawe yasuye igihugu cya Kongo Igoma, ndetse akanagiranirana ibiganiro bitandukanye n'indongozi z'ico gihugu. Nkuko akavuga ko rero ibintu bishobora gufata ingufu zidasanzwe mu gihe abategetsi bompi bo bagiraniye ibiganiro. Ni mu gihe kandi mu ntara ya Karusi abakoze rusansuma bazitaba amatora bategekwa guterera CNDD-FDD amafaranga 10,000 ku muntu. Ku gatanu uheze umushingamateka Celine Nijimbere yakoranije abakoze rusansuma y'abazitaba amatora y'umwaka w'ibihumbi 2025 muri komine Shombo, ababwira ko nibaramuka baronsa agahembo kabo bazoca baterera umugambwe CNDD-FDD amafaranga 10,000 ku muntu umwe wese yakoze rusansuma. Umwe mu bitavye iyo nama yanditse agaragaza akababaro kiwe n'utubazo afise. Yagize ati: ndabaramukije abakoze rusansuma, turiko dutegekwa kuzoterera umugambwe CNDD-FDD mu mafaranga tutazi n'igihe azozira. Ku munsi wa gatanu uheze igenekerezo y'umunani Munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2024 nk'isaha 6 z'umurango twagiye tubona ubutumwa bukuruka ku matelefone yacu bwadutumira mu nama yabera uwo munsi nyene muri lycée communale Rusi muri komine Shombo mu ntara ya Cankuzo. Ni inama yatanguye hafi isaha 11 z'umuhingamo kuko umushingamateka Celine Nijimbere yatubwiye ahashizweho ico yise Organisation Provinciale des Agents Recensuaires, ihwaniro ry'abakoze rusansuma. Nta kinini yatubwiye ku bijanye n'iryo hwaniro,
ahanini yari yaje kutubwira ko nitwahembwa umuntu wese asabwa kuzoca aterera umugambwe CNDD-FDD amafaranga 10,000 ku muntu wese yakoze rusansuma mu ntara ya Karusi. Uti ndavye ko muri komine yagutse twebwe dukukira turabaja rasansueri 115, ni ukuvuga ko tuzotanga miliyoni 4 n'ibihumbi 150 y'amarundi. Hano rero nibwo nca nibaza utubazo twinshi, ese ayo mahera yose bagomba batoza n'ayibiki? Ese nta bije yateguwe? Ese ni gute umuntu yoterera ku gahato canke ku nguvu? Ngo mbega burya uhabwa intererano niwe ashinga uwo umutereramuha, ayo umutereramuha canke umuntu atanga uko avyiyumvamwo? Ese mbega abashinga amateka nabo bararekuriwe gutangisha intererano biciye muri ubwo buryo? Ese vyoba bimeze gutya mu gihugu cose? Uti nk'ubu twebwe dufise ikibazo c'uko twahishe umwavu ariko tukaba tutarawuronka, kandi igihe kiriko kirarenga rwose, n'ako gahembo bavuga ntituzi igihe kazobonekera, mu gihe ibiduhanze ari vyinshi cane. Iyo nama twayivuyemwo batubwiye ko n'abazitoza ayo mafaranga iyo hageze kurya utwacu ho barihuta ntiworaba. Uko bizoba biragenda tuzobishira habona, twebwe ntitujejwe kubika amabanga y'amafuti yabo. Iyi nkuru tukazoyibandanya kandi agahembo gatanzwe igihe tutaramenya. Murakoze cyane. Ese mbe hoho ninde zeshura bino bibazo by'abanyagihugu ko vyama biriko birisubiriza? Ico ni ikibazo cibazwa n'abantu benshi batandukanye. Aya rero niyo makuru yaragezweko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda kugira ngo tucikanwe n'adushikiriza, usangize ano makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV, Imana ibahezagire ibikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.